Uyu musi mu kiganiro tera imbere tukaba tuja kubashikana muri komine ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura, aho twaganiriye n'abajeje intwaro baho, bakaba baratumenyesheje ko abenegihugu barongoye bari ku kivi mu kurangura ibikorwa vy'iterambere bitandukanye. Baranahimiriza abenegihugu gukura amaboko mu mpuzu bakijukira kurima uturima two mu kigo, eka ndetse no korora ibitungwa bito bito. Tukaba rero twarasanze ku kivi abenegihugu batandukanye, aho batumenyesheje ko ibikorwa barangura biterera mu iterambere ry'umuryango ndetse na komine ikahatorera akoyoko. Ndanezerewe Ferdinand ni umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa mu biro kwa musitanteri wa komine Kabezi, ati muri komine ya Kabezi abenegihugu bariteguriye irima ry'agatasi, akanabahimiriza kurima imbuto zirobanuye. Ego aha mu komine ya Kabezi abenegihugu dusanzwe turongoye mu bijanye n'iterambere rusangi, icambere cyo nuko twobamenyesha yuko ibice birenga 90% batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Aha rero turahimiriza abenegihugu gukura amaboko mu mpuzu, bakarima kugira ngo bashobore kuronka ibateza imbere ndetse baronke n'ingene batunganiriza imiryango yabo. Turabahimiriza kandi kurima uturima two mu kigo, tubarabahimiriza kandi no kuja baritegurira irima ry'agatasi. Urabona ko nk'ubu ko niryo twimirije, mugabo bimwe mu bikunze kwibonekeza hari gihe habaho ikena gifumbire, niyo ibonetse ugasanga ntibonetse ku gihe. Ibi rero navyo biratuma umwimbo usanga utagenze neza. Hasigaye naho hari igihe bishika ugasanga bivanye kwihindagurika ry'ibihe, umwimbo ntugenze neza, hari igihe haka izuba ryinshi canke y'imvura iguye ikagwa ari nyinshi cyane ku buryo ishobora konona imirima. Ariko muri rusangi turabahimiriza kandi baragerageza bakitabira akamo tuko turabatera, kuko nkuko nabivuze munumva yuko batunzwe n'uburimyi. Ego abenegihugu bariko baritegurira irima ry'agatasi, na cyane aho twarabahimirije yuko bategeza kuba bafise inyabarega kugira ngo baronke umwavu w'ikirundi, kandi turanabahimiriza kandi ko bogerageza no kugura ifumbire y'ikizungu kuko nayo irafasha. Ariko nkuko nabivuze hari gihe bishika ugasanga iyo fumbire ibonetse itevye canke ntiboneke ku mwanya mwiza, canke ugasanga mu bwoko butatu butegerezwa habonetse ubwoko bubiri, ugasanga hariho ubwoko bw'ifumbire budashoboye kuboneka. Ariko muri rusangi ubu baravyiteguriye kandi turabatera n'akamo kuja bararima imbuto zirobanuye kugira ngo bashobore kuronka umwimbo. Mu biterwa abenegihugu bakunze kurima hariho igiterwa c'ikigori, hariho ibijumbu, hariho n'igiterwa c'umwumbati, nubwo ico giterwa kitariko kirimbuka cyane. Rero kenshi turabahimiriza yuko boja bararima ibigori, ibiharage n'ibindi. Ati kijanye n'ubworozi muri komine ya Kabezi twaritabiriye akamo ka nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ko n'imiburiburi urugo rwose goba rufise inkwavu 5. Kubijanye n'ubworozi akamo ka nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu aho yadutumiriye yuko twokorora, twarakitabiriye cyane ubworozi bw'inkwavu. Mbere nk'akarorero twobereka yuko aha ku mugwa mukuru wa komine turafise ubworozi bw'inkwavu, muraja kuhashika muraja kuvyibonera. Hejuru yaho n'abenegihugu twarababwiye ko bateza korora, kandi by'ukuri harimwo abavyitabiriye cyane, usanga inkwavu bazifise. Ibindi basanzwe borora ngaha abenegihugu baroroye ibitungwa vy'inka. Inka nazo barazifise, kandi hariho n'umugambi wa leta wararonkeje
abenegihugu inka hama bagaca bagenda barokoreranira. Ivyo rero biratuma ubworozi bw'inka buriko buriyongera ndetse n'abenegihugu bakaronka n'amata. Nk'ubu ugiye kuraba nko mu mitumba haruguru gatoya kare amata uri kubabwira nk'amata y'ifyufyu ntayo baronka, mugabo ubu barayaronka mu miryango, abana bagashobora kuronka amata yo kunywa. Hejuru yaho ibindi basanzwe boroye abenegihugu hariho ubworozi bw'impene, izo nazo bara mu mihana mu ngo ivyo bitungwa biribonekeza, ndetse n'ingurube nazo nyene zirahari. Ngendakumana Dieudonné ni umukuru w'umutumba Gakungwe, ati ku mutumba ndongoye iterambere riri ku muvuduko udasanzwe. Ku mutumba turongoye iterambere riri ku muvuduko udasanzwe. Nk'akarorero umutumba Gakungwe abenegihugu uno munsi bariteguye kwakira amatara kuko barahubatse posta ya Regideso, aho abenegihugu bagiye kuronka amatara ku rugero rushimishije. Hanyuma kandi abenegihugu ku mutumba Gakungwe baritunganirije muri uwo mugambi wo guhana amabarabara, baraciye amabarabara abashikana ku ngo ku mihana iwabo, naho hari aho bitarakorwa, ariko abenegihugu uwo mugambi baramaze kutahura ku rugero rushimishije. Hanyuma ku bijyanye n'iterambere nyene hariho agahaze, ako naho gahaze turafite ikibazo c'amazi. Amazi rero araduhanze kuko no munsi ku mutumba Gakungwe dufise ingo zirenga 2,000, kandi dufise abantu population y'abenegihugu bangana barenga 10,000. Murumva ko aho hantu hakira gahaze. Hanyuma kandi aho hanyine ku mutumba Gakungwe kujya iterambere, kandi ikindi kintu kibonekeza ko dukeneye cyane kurusha ibindi, aho hantu nta vuriro rihari, bigatuma rero abantu baza kwivuza kure yaho basanzwe baba. Abo bidashoboka kuza kwivuza nabo baca bagenda kubinyegeza mu masengesho, baca bigumirayo ngo n'Imana izonkiza. Abarimyi borozi twashoboye kuganira barashima intambwe bagezeko, bakanatubwira n'ubuhinga basanzwe bakoresha kugira bashobore kwiteza imbere, bakanahamagarira ugwaruka kwijukira ibikorwa vy'iterambere kugira ngo tuzoshikire ya mbono igihugu cacu c'u Burundi cihaye, yuko mu mwaka wa 2040 coba ari igihugu cifashe, mu mwaka wa 2060 kikaba ari igihugu giteye imbere. Mwihangiro twihaye tworora inkwavu dukurikije umugambi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu yatumiye ko ugwaruka rwose ko kwijukira ibikorwa vy'iterambere, na cane cane korora udutungwa bito bito n'inkwavu zirimo. Koperative yacu igizwe n'abanywanyi 50 bava ku mitumba 12 igize ino komine ya Kabezi. Umwanya tuvugana dufise inkwavu 30. Duhamagarira ugwaruka rwose kuja hamwe nkuko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba n'umugenzi w'ugwaruka, nkuko yama yabisemereye ko twoja hamwe mu makoperative. Duhamagarira rero ugwaruka rwose kuja mu makoperative yo kwiteza imbere, rugerageza gushira hamwe inguvu. Kumbure bamaze gushira hamwe inguvu biranashobora kunatuma bashobora guhanahana ivyiyumviro, kandi tutibagiye ko leta nayo yafashe ihangiro ryo gufasha ugwaruka ibicishije mu kigo bije, mu banki y'ugwaruka bije hamwe n'ikigo payeje gisanzwe gishigikira ugwaruka mu migambi yago mito mito. Murakoze cyane. Izi nkwavu ndazifata nkuko mfata abana banje, kuvuga ko ubu ni muci ivyatsi naho bigoye nditanga ku buryo biboneka. Ivyatsi ngubu nabigabure mu gitondo,
sasa ndabisubiye ku mugoroba nta ndabisubiye kubigaburira ni gatatu ubona ko zivyibuse zimerewe neza abandi zirapfa zigahwera kubera intuze kubera inzara cyo urabona ko ahambere nzo zarapfuye ubwa mbere muganitse ko zifite amezi ubundi bwana bugira kabiri bo nabimenye rero ubuye kare nahora tukonkereza zironkerezwa ubu rero nugufata amaganga niki ubona ko nzoyambara ikintu nse nkora mu maganga zivyaye nse manza ngoze kuri nyina hanyuma sinonkereza niko sinofata n'amaboko oya ni bibi nambara ikintu ngaca nkoza mu maganga ngaca ndagasiga nkasasiga ni kuri nyina ngaca nonkeza rero kugira bukure neza ndarufata neza nkafata ubwana nkafatira nkongereza gahimbye sindavyoberwa kaca kavako yego hanyuma jewe ndaciye ubwenge nkora ibintu byo kwiteza imbere ibintu byo kurima korora indori amasu hanyuma n'ibiharagi ndasubira gutera bya kijambere yego kare muga twakorera muri province mu ntara ya Rumonge komine Muhota niyo twavukiye hanyuma twakora ibinyene byo korora amasu tukatera n'ibiharagi twaragerageza tugatera ku mirongo hanyuma bikanezera abantu tugaca dusubira mu isoko ya Gitazi biko bamwe byarabanezera mu kabo harabo bitanezera kuko abantu ntibasima kumwe ivyo turabikora kandi wari data ni we yari yaduforumye gukora yatera ibintu byose twari twigiye kuri we hanyuma natwe tuca turabikuriramo uko ikintu cadushiramwo gusa n'ibyacamwo by'intambara n'ibindi kandi nk'ibintu by'intambara byaratwononera hamwe rimwe na rimwe tukiri kumuta ibintu by'imirima kaca byononekara tugahombuka niyo twaca twimbira kumanuka hepfo gatoyi twimukira muri komine Kabezi yego hanyuma duca dusanga barima amatomati natwe kubera iyo ruguru nta matomati yariho twarima amasu tukarima intori n'ibiharagi nyene twabitera ku mirongo dushitse hare mu Kabezi ca twimbira gutera itomati tukakota amatongo hanyuma nahandi naho nkota hama ndatera itomati ndatera ibigori ndatera irengarenga ibi bintu nkagira ati abantu rero abantu babonereho kw'ibintu birafasa cyane barundi cyangwa mu ikomine cyangwa mu isoko yegereye ngaha nk'intori iyo zeze ngaha ndasoraho mu isoko abantu bakanezerwa muga abandi bamwe ntibanezerwa nk'abadandaza ntibyabanezera muga basumi byarabanezera ati umuntu n'uyu yego hakwa kuduteranya n'abadandazi muga byatevye batera umurongo bararetse sinze karabavugiye mu matwi tubona umurimyi mworozi mureke yego kabisa hama rero ndiko ndandaho mu isoko ndazisoye abantu bakanezerwa bagasuma nkabaho umufungo waguce kurusa abadandazi muga bamwe ntivyabanezera muga abandi byarabanezera kabisa kugeza ubu rero ncanguma nkubikana ibintu by'uburimyi nk'ubu irisi nkatera ibintu muga amazi rero n'ibintu nyene by'amapompo byo gupompa birampanga nkakota imasini muga bikaca bintwara amahera menshi nsa ndiyumvira rero kuvuga tuti ibindima muci sindohava nkoresa imasini groupe iduza amazi ngose nsa ndiyungunganya ndaraba akantu ngurisa nguri groupe iduza amazi mvuze reka nze ndakora ndereke abarundi ngene bakora ngene twokwingunganya mu gihugu kugira inzira ntitwinzira yego n'ubu twisesekara dukora niho rero nkiritse rero ndaca ndiyumvira ati kantere proja hari tomati muranteragira n'ibigori kabisa ndahanuye inshuti zanje cyane cyane nk'aba bamira ku mabarabara hariho abana bagikomeye bafise inguvu ndetse n'abapapa muci ndabahanura ko batorera amaboko naho boza bakanyegera jewe sindavyigiye nta niya mbere mfise muga iyi impano yanze mu kunyene yo kurima no korora ibintu bifasa abantu boreka kurera amaboko bakava mu marigara harabakina inkarata ivyo bo bivamwo bakaja jewe bakaza bobona ndamira ndo ushobora kuba amara sanka bereka ingene bakora hanyuma nkaca ndabahimiriza nuko bozi wabo bagakora bakava mu marigara bakava mu nkarata bakava ku mabarabara muci bakaza ahantu mu matongo nyene
ahantu hegeye amazi bagakora bagateragira ibintu binyaruka kwera nk'izi mboga zanyaruka kwera kandi birabunganira bikabaruta kuja kumarigara cyangwa bikabarutira ko boza kwiba ibintu by'abantu bagafashwa bakagirirwa nabi bakabavunagura nico mpanuye bene data hari makomini muri komine yacu ya Kabezi no mu yandi makomine duhana imbibe ndetse no mu gihugu cyose bape kumarigara bape mu kukina inkarata bape mu kuja mu biboreza mu biyayura mutwe baze twiteza imbere yego nino gihugu kizotera imbere yego bakiteza imbere mu ngo zabo n'umuryango yabo. Ati abantu bo kwijukira kurima muci mu ntumbero yo kurwanya inzara. Ibintu binyaruka cyane biranyaruka kuramira abantu. Ibi biranyaruka cyane izi mboga mubona nta kwezi n'inusu biramara. Murumva ko biramira abantu cyane. Nta kwezi n'inusu biramara kabisa kuva ndabiteye. Ndariyungwanije ndatera nsansiramo intabire ndamenera nsansira kirikire kabiri ibintu bicamira neza kabisa. Yego iki nta kwezi n'inusu biramara biranyaruka cyane nico gituma abantu boza barijukira kurima ibintu binyaruka cyane biraramira cyane bigafasa n'abasuma. Yego kabisa ibindi bintu murima muci nibizimboga boga nyene n'amasu aranyaruka kiyaya cimbo naco ndako ndategura projet ko ndo yapima mugakundana n'imvura mugana hato bakundana n'imvura ufise igikoresho gukwiye kora nk'ibikoresho bikwiye ndabona n'amazi akwiye muci amasu aranyaruka imboga boga ziranyaruka n'intore ziranyaruka byo biranyaruka kuramira abantu yego sono bwira abantu bokura amaboko mu mpuzu tukakora ibintu muci kuko nk'abantu nka 10 canke nka 200 bariko bakora iterambere nk'iri mu komine je ndibaza abantu boronka karuso n'abasuma byo nezera Yesu uragusira nkaho kwibarabara bahita bagashuma bakabura ati ibintu bimeze neza birasoboka n'ababa mu ntara zo haruguru hariho ahantu hasobora kuba hasika amazi yego hano ku mitumba byo nayo rohambere hari ahantu hasobora kumanuka amazi yego byo borohera mbere kurusa aha hari ahantu usanga hari imigende y'amazi asobora guca ku mitumba agasika aho hantu nabo nyene bo byemera bakabona ko iterambere rikiza mu gihugu iramira abantu n'abasuma mbere bikabaramira kurusa ugasanga no mu rugo umuntu abana ntibagware yego imboga zirafasa cyane baronka ingabiri kwiye yego umusuma n'ubufumuga imboga boga zabonetse ikirumara imboga boga mu gihugu canke mu muryango mu bana imboga boga zirakenewe mu muryango mu bana naho mu bisira ubisora hamwe isoko canke abantu wabisize abantu bagasuma birabafasa mu ngo. Aranatubwira n'ubuhinga asanzwe akoresha kugira arime muci. Ntararima katandondera abakozi bakazamwo bakarima bakamenagura ko biba bisoboka mba ndamaze kuhorosa cyane nayo mazi uburyo haba hari amazi akwiye bagaca mbomera umusozi nsiramwe abakozi hama bakarima ntabahemba no barakora gusika saa 6 ukasubira kubaha 4,000 byaraduze abandi 5 hanyuma ivyo inyuma y'ivyo nkaca mfata nkavomera ubusizi kubera bari muci kugira horohe inyuma y'ivyo maze kuvomera ubusizi nca mfata nkasiramwe abakozi nyene tugaca duca ibinogo nkasansiramwe rero intabire kuko muci mugo intabire y'ikirundi uteye muci wo uratera nangeri hanyuma intabire y'ikirundi kugira ngo igiterwa ntigipfe ucushira hejuru kuko uteranye ubumuci harakahuka ugasanga igiterwa kirumye umwavu w'ikirundi ushobora kuwomeka hejuru yego umunsi watanguye yo wangeri muci umwavu w'ikirundi mu rusana niho ari sawa bifasa ucutangura mu nsangiro kwasira hejuru muga muci utanguza hangeri utanguze munsi umwavu w'ikirundi urubuto rucaguma rushahasuha cyane yego ucubika uruku rero hameze kugira uko rero nsizemwo ubuyangeri nteye urubuto ntabira nkewe umurima mubona ndaragize ndatera intabire y'ikirundi y'ikizungu mu nyuma ndararengeze ko zimaze kunaga umwavu w'ikirundi kubera ari muci rero
w'ikirundi ndawusize hejuru y'ikizungu, hanyuma meneye rero meneye cansira ko y'ikizungu rero hejuru, cyo gituma umurima mubona umeze neza cyane. Ahayo muza nka ryari mwasanga ari imeze neza cyane batarayimura, kandi murabona umurima nk'ubuye habisaba ko imvura yatebye twagomba guca tworoheza yigwa duceshura kindi ntabiri ikirundi. Aha muje musanga inyuma y'indwi zibiri usima izi mboga zinyaruka gufasa abantu, usanga zasubiye guterana cyane kwa murabona imivyaro ni nziza, imivyaro ni myiza cyane. Yego usima bunyaruka nkuru uye twaruhimuye ku ndwi yahera, urabona imivyaro iduje kwingana. Nico gituma rero binyaruka gufasa abantu, izi ni mboga zinyaruka gufasa abantu. Yego nk'ubuye nk'imvura yigwa nahitagwa ngoma ndiyunganya mvomera nk'ubu ngomba nziramwe abamenera borohereze nsira kirindi ntabire umurimo tukumuremba, aho urabona nk'izi iyo sura kuruca nk'insuru nka 5. Ngendakumana Dieudonné, umukuru w'umutumba wa Gakungwe muri komine ya Kabezi, agasozera asaba leta kubafasha kugira ngo uwo mutumba utere imbere bimwe biboneka. Dusaba mu iterambere, turasaba ko umutumba Gakungwe tworonka amazi ubwa mbere. Turakeneye amazi kuko niyagize ubuzima bw'abenegihugu, na Nyarya muri twegereye igisagara ca Bujumbura, kandi twegereye n'inzuzi zimanuka, byodufasha ko byotuma abenegihugu bagira amagara meza, kuko no musi hariho abantu bakinywa amazi bita mugere, burya mugere hariho abenegihugu banywa amazi Tanganyika. Ajya Tanganyika nayo murabona ko ari amazi ahurira mu bintu byinshi bibi, ayo mazi baca bayanywa adatetse, bigaca bituma bagira amagara mabi, bacafatwa n'indwara zitandukanye zivuye ku sukurike. Hanyuma kandi turasaba ko kugira ngo iterambere ritsimbatare ku mutumba, ho kubakwa ivuriro kugira ngo abenegihugu bikunde ko bivuriza hafi. Na Nyarya mubona abenegihugu b'iki gihe bamaze gutahura umugambi w'iterambere, kandi bigatuma abenegihugu turavye n'umuvuduko w'abenegihugu dufise, umutumba bakungura kw'ibitaro. Hanyuma kandi ku mutumba Gakungwe turafise amashuri mugani make cyane kugira rushimishije. Nkuno gushika saha turavugana turacafise ishuri rya Ecofo, numva ko iryo shuri ari ritoya cyane. Turakeneye rero ishuri ryisumbuye kugira ngo abanyeshuri abana bige biboroheye, bikunde ko biga bagahereza aho nyene mu ntumbero yo korohereza abo banyeshuri, abo bana, no korohereza abavyeyi, kuko biga kure yaho bavuka bituma habaho gusesagura amatungo y'umuryango, kuko bisaba amatike, uburyo kwiyunguruza, bigasaba kandi ko bagenda batwaye n'ivyo bazofungura iyo bagiye. Muri make twe dukeneye poste fondamentale kugira ngo bikunde abana boroherwe n'abavyeyi boroherwe. Aha niho ikiganiro tera imbere twari twabateguriye kigarukiye, naho butaha murakoze.